Amahoro cyane turabashimiye ko mudahengeshanya kuguma mukurikirana ibiganiro bya Hosibi cyane cyane kino kiganiro dukunda kandi tuzi neza ko namwe mukunda cyo ubuhinga n'ubumenyi. Muri kwa rukurikirane rw'ibiganiro tumaze imisi tubashikiriza aho tuba twishikiye aho no kwita kuri terrain canke aho ibintu bikorerwa kugira ngo tubereke ni gute mbega bwa buhinga n'ubumenyi buriko burakoreshwa aho hanze, mbega ya technology tuvuga irikirafasha aho hanze. Twashitse uno munsi ahantu basanzwe babikora bakora ivyo no kwita ibintu biri ku rwego rwo hejuru tutari tumenyereye mu Burundi. Reka sindavyivugire araza kuvyivugira ariko imbere ya byose reka mbanza mu hakanya idondore. Murakoze cyane. Jewe nitwa Bindaba Canisius abantu umurongozi mukuru wa robotique mu Burundi, ni ishami rimwe riri mu kigo kwishirahamwe gitwa Great Lakes Initiatives for Communities Empowerment Greece Burundi. Hanyuma tukaba duhagarariye ico gisata kijanye no kwigisha ubuhinga bwa none na technology mu bana bato bato. Murakoze cyane. Mbega none Canisius uno munsi nibihe bikorwa birangurirwa hano hantu? Je twamaze kubona twabonye hari naho twasanze n'abana bariko bariga, nibihe bikorwa nyamukuru birangurirwa hano? Mwa kino kigo cyangwa no shira hamwe dusanzwe dufise ibikorwa nyamukuru bigera kuri bitatu, ariko cyane byose bifatanije kugira ngo bishikane iterambere cyangwa na technology moderne, ubuhinga bugezweho mu gihugu hagati no mu mashure, na cyane kugira ngo dufashe inyigisho zo mu mashure kugira ngo zishobore gukomera, ariko zifatiye cyane ku nyigisho za science na technology ubuhinga bwa none. Hanyuma muri ivyo hari ivyo dukora byo gutanga amamashini bita ordinateur mu rurimi rw'ikinyamazuru mu mashure, mu makaminuza na za secondaire no mu mashira hamwe. Hanyuma tukongera tukigisha nibi abana mwasanze bariko bariga bya robotique ariyo systeme mu ncamake mu kinyamazuru n'ubundi. Hanyuma ariko hariho n'umugambi ukomeye cyane ujanye no kuhingura ivyuma byamaze gusaza, ico bita e-waste management mu Congereza. Ibyo bigafasha kugira ngo ibyo vyuma ntibishobore kugira impact mbi muri community cyangwa ingaruka mbi muri aho duherereye mu kibano. Ibyo nibyo dugira cyane, be n'inyigisho zijanye na energy, mu bijanye na energy solaire cyane buri zo nyigisho dushobora gutanga ngaha kwa kino kigo no mari no shira hamwe. Ego reka kumbure duce dufatira kuco duhava dufatira kuno munsi mu kiganiro cuno munsi ikintu ca robotique. Gute wiyumvira ikintu kijanye na robotique mu Burundi? Umenga ni ibintu abantu batari bamenyereye, icyumviro caje gute? Wiyumvira ko bije gufasha iki? Icyumviro cavuye kure kuko je navyiyumviriye bivanye na kahise k'amashuri nari nize. Ndabona yuko mu Burundi hakenewe cyane inyigisho zigezo icyo no kwita l'éducation du présent et de l'avenir, ifatanije cyane gukora ikintu cyiyumviro ukakibyaza igikorwa kugira ngo icyo wiyumviriye kibyare igikorwa runaka, ikintu gifadika mu kibano mu gihugu. Hanyuma ni muri iyo mvura twashyizeho ibi bya robotique kugira ngo abana bakiri bato ko mubabona bari ngaha nko mwari mwasanze bariko bariga bashobore kwiga ubwo buhinga bakiri bato, babikuriremo hanyuma babikunde kugira ngo bashobore kuba abafundi, abo bita engineer mu Gifaransa bakomeye bashobora guteza imbere iki gihugu n'imiryango yabo, nacyo kigahindura isura. Ego robotique ibintu tutari tumenyereye mu Burundi, mbega kumbure nk'abatari babimenyereye abagomba kubimenya robotique bidusigurire mu kirundi cyiza mu majambo kumbe make yorohera abantu kuza gutahura, unagire kutubwira n'ivyo umaze gukora bishobora gufasha mu kibano. Murakoze cyane. Robotique ni jambo rivuye mu kijambo cy'ikilatini robota risigura corvée. Niko ryasigurwa kera, igikorwa cy'inguvu gisaba gifatanye n'igihano. Umuntu mu Burundi yambwiye ngo uri robo yumvikana ko umengo ntiyumvira, ariko ari ikintu gikomeye cyane gose. Hanyuma ariko mu buryo bwa technology rifise ibihimba bitatu. Robotique ifise n'ibyigwa bitatu bashobora kuyita mechatronique. Mechatronique harimo mécanique, harimo électronique na informatique. Ku bijanye rero
n'icyo iki gikorwa cy'inyigisho za robotike kimaze kumara mu gihugu ni uko tubitangura twabitanguye tufite icyizere yuko abana benshi b'abarundi tuzobigisha yuko kwiga iby'ubuhinga bwa none bwa tekinoloji siyanse enjeniyeri na matematike bizobafasha cyane kugira ngo bashobore kuba abahinga b'abafundi bakomeye bashobora gufasha mu gihugu. Muri iyo mvu rero niho twatanguza iki gikorwa ku buryo ku mwaka turigisha abana bagera ku 60 ku mwaka. Ntitwakira benshi ariko no kugira ngo bashobore kubitahura cyane batari mu kivunga. Hanyuma muri ibyo bimaze gukorwa mu ncamake nk'uko nababwiye ni inyigisho. Abana ku mwaka turabaha icyo no kwita ikigwa fatiro ariyo teme mu kinyamazuru mu gifaransa bakoresha kugira ngo bashobore kwiyumvira kungene bakora irobo yabo bayihujije n'icyo kigwa fatiro cy'umwaka. No bakarorero nko mu mwaka wa 2017 aho twatangura iki gikorwa bakoreye ku kintu kijanye no gusukura amazi. Turabumvishe yuko kugira amazi meza asukuye ari byiza, ariko amazi meza ntiyama ari hose. Baca bakora mu buryo bw'ivyiyumviro no mu buryo bw'irobo bashoboye gukora robo ishobora gucagura kuyungura amazi amwe akaba meza akabikwa hama mabi nayo akaja muri ico bita laboratoire kugira ngo ashobore guhingurwa nayo abe meza. No kuvuga mu buryo bw'inyigisho bakoresha imipira itandukanye ifise amabara atandukanye kugira ngo bashobore kubikora. Iyo robo ikagitora ikabicangura imipira irepresenta amazi meza kwajukwayo, imipira irepresenta amazi mabi ishushanya amazi mabi ikajukwayo. Iyo robo ikayatora ikabikora. Niho tuba tukibitangura birakunda kandi byarashoboye yuko twitabira n'amahiganwa ya mbere ku isi yose yarahabaye yo guhiganwa ku marobo y'abana bato mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi abana babyitwayemo neza. Hanyuma mu mwaka ukurikira wa 2018 twakoreye ku kigwa ngarukamwaka kijanye n'uruhara rw'amatara canke umuyagankuba mu gihugu. Ico gihe abana barakoze irobo ishobora guterura amakarato amasandugu asobanura amakilowati, hanyuma ku buryo bashobora iyo robo yabo ikayashira ahantu hejuru canke hasi mu mwanya mutoyi ikayaranja ikashira ku rutonde ku buryo yashoboye kugira amakilowati angana ubu nayo yashoboye kugira amakilowati angana. Mukibandanya no kutubwira kumbure ibimaze gukorwa ivyo bikorwa byose uri kutubwira nabo bana nyene baba ariko barabikora. Nabo bana ubwabo nyene bavyikorera. Twebwe tubaha ico cigwa ngaruka mwaka ariyo bita teme, hama tukabaha n'ibikoresho nk'ibi mubona biri ngaha, hanyuma bagaheza bagateratanya ivyo vyuma kugira ngo ico kintu twababwiye gifatiye ku biharuro tuba twabahaye bashobore kugikora bagihe icyo no kwita ubuzima bakagiprograma ku buryo ibi vyuma babona biteranye ngaha masanze bariko baraterateranya bishobora gukora bikavamo ikintu gifadika hanyuma bakagiha ubuzima bivanye no kubera tubibigisha hanyuma kigatangura kigakora ico gikorwa cyagenewe. Hanyuma muri urwo ruhererekane nyene urukurikirane mu mwaka w'ibihumbi 2019 no bamenyesha ko iki kigo cyacu cyakoze akabijya kuko mu mahiganwa twagiyemo mu gihugu cya Dubai nyuma y'abayire muri Mexique ya 2018 Uburundi bwabaye ubwa mbere mu bihugu bya Afrika. Natwaye umugambi umeze gute? Twatwaye umugambi irobo yitwa umuhuza. Ikora iki? Icyo yakora no kuvuga iyo robo ikigo ngaruka mwaka cyari kijanye nuko inzuzi ibiyaga usanga byaracafuye biri mu bucafu bwinshi amasashe amaplastike ibiti n'ibindi bintu. No kuvuga abana bakoze irobo ishobora kugira gute gufasha gutora bya bintu ikabivana mu mazi ku rugezo rwa mbere hano kuvyegeranya, ku rugezo rwa kabiri rwari urwo kushobora kubibyazamo ikindi kintu
cyangwa bakaba transforma bikavamo ikindi kintu. Urugezo rwa gatatu rwa gukongera kubikoresha byahinguwe neza cyane bidashobora kuba byoteza ingorane kuba bikoresha. Hanyuma icyo gihe Burundi bwabaye ubwa mbere turaronka n'agashimwe kabajejwe kugira kwevariwe icyo gikorwa. Hanyuma ku rwego rw'isi naho tuba 27 mugabo muri Afrika twaje ku mwanya wa mbere w'abantu bashoboye kubikora neza kandi bakoresheje ubwitange bwinshi kugira ngo bashobore gushika kuri icyo gikorwa. Yego birumvikana neza yuko ibintu bya robotique canke ukuntu mugerageza gukora kugira science et technologie abana canke mu Burundi dushobora gukora izamure iduzi ibendera ry'u Burundi mu makungu niko nabivuga. Yego cyane kuko icyo dushira imbere turi aho twavukiye ni mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo dushira imbere rero no kugira ngo no muri iki gikorwa cya robotique tugaragaze ishusho ry'igihugu. Turazamura ibendera tukariduza ko abari ibihugu byinshi cyane bigera mu 180 190 byo ku isi yose. Umva bisaba ko dukorana umwete n'ubwira kugira ngo n'ishusho ry'igihugu rije imbere babone ko mu Burundi hariho abana bashoboye gukora ibintu bikomeye kandi ku rugezo nk'urw'abandi. Turi mu 2019 murakoze umuhuza arabaye wa mbere. Inyuma y'ivyo nayahemba canke ibindi bikorwa byakurikije. Murabona ko haciha nyuma yaho isi yinjiye mu kintu gikomeye cyane gifatanye n'indwara ya COVID-19 corona. Hanyuma kubera isi yose itashobora guhurira hamwe ngo tuje muri ayo majezi olympique y'amarobo y'abana bato, twarashoboye kwiyumvira twagati twe ko mu Burundi tugiriwe ibakwe ntidushobore kugaranwa mu mazu tukaguma twidegembya ati tuzoguma dukora mugabo natwe bisaba yuko tuyisunga ingingo zitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kubanyiciza sida kugira ngo dushobore gukora igikoresho kidufasha ngaha nyine ubwacu kwikingira ico kiza cya corona. Ariyo mpamvu twaciye dukora icyuma kiri ngaha inyuma yacu mubona kiri ngaha gishobora kugukarabisha corona utiriwe urakora. Urabona ko ugiye muri ville wasanga hari indobo aho ugiye hose n'ubu ziracyahari mu mabanki bakakugira akantu mu ntoke. Mugaco cyo turiyumvira ati none ko tuzi ubwo buhinga bwa none bwa robotique twokora ikintu gishobora kudukarabisha titiriwe turakarabako nta muntu agufashije cyo ugashika hanyuma amakomande baba baragihaye cyo washiramo intoke hanyuma umuntu akactiva kikagukarabisha kikagukarabisha umuti wa savono. Hama nicyo twaciye dukora muri uwo mwaka kugira ngo twebwe ngaha dukora ivyigwa ntibihagarare kandi abana bagume biga ariko bafise igikoresho kibafasha iyo bashitse ngaha gukaraba batega intoke bakayatsa iyo robo yabo hamwe gashike bakarabisha bakaheza bagakora bubahirije amategeko y'isuku atangwa n'ubushikiranganje. Kumbure tutaraja mwido nido ngo mutwereke ukuntu ivyo bikorwa ukuntu ayo marobo mwamaze gukora ivyo bintu bikora no vyita gute mu bw'ifaransa mpave mvuga ati ubwo cette intelligence artificielle sinzi ko no kwitiza iryo jambo ituma byikoresha muri ubwo buryo. Nta bindi bikorwa byabandanije. Ibindi bikorwa byabandanije havuye by'inyigisho turatanga inyigisho zikomeye cyane kuko ndavuga cyane amandi marobo yakozwe nyuma y'ico cyakozwe. Ayandi marobo yakozwe hariho irobo mubona ngaha twaciye dusanga mu buryo bw'imiryango hariho abana kenshi usanga bavutse bafise ubumuga ugasanga uwo mwana ntashoboye kwivana mu cumba nubwo yoba azi ubwenge mugabo kugira ngo yiyunguruze biramugora cyane bisaba ko agenda yavura canke bamuteruye. Turavuga tuti rero reka twiyumvire mu buryo buciriritse kugira ngo twiyumvire kumwe twozoshiraho ikintu gifasha abo bana kwiyunguruza bari nko mu ngo zabo muhira no mu kibano tugakora ikintu kimwunguruza we ubwiwe agashobora kwivana muhira gifyonze akagenda akaramutsa ababanyi cyangwa mu nzu mu buryo bwa robo hanyuma agasubira muhira akanashobora no kuraba yuko batiri yiwe hakirimo umuriro birabiye kuri tablet tuba twamuhaye atanu sinokikaye ni kure kubera umuriro waheze akabyibonera hanyuma akashobora kwiyunguruza atiriwe arafashwa n'ubundi ngo arinde kumuterura cyangwa ngo amusunike kuri azi ko bica bigabanya
icyo no kwita ukwiyemera iyo umuntu bamufasha byose nkuko cyane gose. Abakunzi bacu kumbure turiko turabicisha amajambo cyane, kumbure turiko turababwira ibintu bisaba ko muryoherwa cyane, mugabo mutariko murabona ukuntu bikorwa, mutariko murabona mbega nubuhe bumenyi bihirije inyuma y'ivyo bintu byose turiko turita amarobo. Niyo ntumbero ya kino kiganiro, ni kugira inyuma yacu umuntu aje kugikurikirana ashobore kumenya mbega muri cya kintu bariko baravuga uko niko gikorwa, amenye ubumenyi n'ubuhinga bwishije inyuma yacu. Reka duhave tumuha umwanya ahava dusigurira kimwe mu byo yagera tubwira ukuntu gikora, n'ubwo bwenge butari karemana ariko bishiriramo bo nyene ukuntu buheza bugakora. Kaze cyane. Iyi robo niyo twise umuhuza, niyo yashoboye guserukira Burundi mu mahiganwa yabereye Dubai, aho Burundi twababwiye ko bwabaye bwa mbere ku mugabane wa Afrika n'ubwa 27 ku isi. Iyi robo nkuko ikoze yarijejwe kuba yofasha abana mu buryo bw'ivyiyumviro canke bwo mu buryo bwo kwiga kuntu bashobora gutora ibintu nk'ibi plastike cyangwa ubucafu buri mu kiyaga cyangwa mu ruzi bibanyarukije mu mwanya mutoyi cyane kugira ngo bashobore gusukura ibiyaga canke inzuzi canke imyonga. Rero kimwe ko mubibona igizwe n'ibintu byinshi cyane, hariho amamoteri, hariho areyaya akagirwa n'amaparti electronique ngaha ari yaja mu bwenge abana bashiramo ubwenge bwo kugira ngo ishobore kugenda, hakaba n'ibitanga umuriro ariyo mabattery, hanyuma nibire mubona kungene ni bayita robot rover canke robot vagabo kubera igendera hasi, niyo yindi concept bakoresha. Rero mu ncamake bategerezwa gufata iyi gatoruna ku buryo iyi moteri ikwega imipira mubona iri ngaha ikayinjiza muri stock yayo, hanyuma imaze kuyitora no kuvuga yibikuye nko mu mazi canke mu kiyaga canke mu mwonga, ku buryo ikigenda ikayisesa ikoresha iyi bra automatique, ikayisesa ahantu hama ikongera igasubirayo igatora ibindi ikabiyora, ikongera ikagenda ikabisesa ahantu. Igikorwa gishobora gukorwa mu mwanya mutoyi cyane mu buryo bw'inyigisho tubaha, kuko twifuza ko ibyo bokora bakoresha ubuhinga bwa none babikora mu mwanya muto atamvune nyinshi ishoboye kujamo. Ibi rero ni mu buryo bw'ivyiyumviro. Hanyuma rero aha naho byasaba yuko izi moteri ziri inyuma ziduza ku buryo ishobora guca yigumira mu kirere ahantu ishoboye kwiyakosha ako kintu kigumira mu kirere kugira ngo ihejeje gukora igikorwa. Donc ibyo bigisha kugira ngo bashobore kumenya izo mekanisme zose kumwe zikora mu buryo bwo gutora ibintu, mu buryo bwo kumena burayo zishobora kubijana ikabimena, cyangwa mu buryo icuma gishobora kuduga kikashobora guterura ibintu byinshi cyane gose. Mugabo turacyari mu buryo bw'inyigisho kugira ngo abana uko bakiri bato mwababonye bangana bashobore kubimenya, bashobore kubimenya no kubikoresha bakiri bato, mu ntumbero yuko bashobora ivyigwa byabo bashobora gukurikira muri kazoza canke n'ubuzi cyo bitara carrière. Bumve ko mu buryo bwa science technologie ingénierie mathématique hariyo akazi kandi hariyo n'igikorwa gitegerezwa gukorerwaho, ariyo mpamvu bategerezwa ku bwacu dushaka kubibakundisha bakiri bato cyane. Iyi nayo nk'uko twashoboye kubabwira nyuma yuko bamaze gutangaza ko ikiza corona cyashitse mu Burundi, twarashoboye kuyumvira iyi robo nayo nyine kugira ngo twebwe nko ku kigo abana baje kwiga bashobore kuguma kubahiriza amabwirizwa y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kurwanya ikiza sida. Hanyuma ubwabo bana rero bariyumvira bati reka dukore irobo, igikoresho kiri automatique gishobora kudufasha twebwe dushitse ubwacu dushobore gukaraba umuti tugakaraba mu minwe bwa twubahiriza isuku ntitwanduzanye kandi ntitwandukire. Hanyuma baca bakora iyi robo, irashobora kugenda ikava ku ruhande rumwe ikaja ku rundi, ariko cyane cyane akabijya kayo naho ho gukarabisha umuntu atiriwe arakora ku kintu na kimwe, ugatega amaboko bwayo hanyuma ikacibukarabisha. Iyo nayo nkuko mubibona irafise cyo bita umutima wayo ari wo
ari abana bashiramwo ubwenge bwo kugira ngo niya yumva amaboko ashitse ahantu cyangwa ikintu kigiye muri aho hantu ikigukarabisha. Hanyuma hariho n'aka kantu mubona ngaha akatsa itara aka niko gatuma ukozemwo ica yumva yuko hariho ikintu gihashitse. Hanyuma nayo ni moteri ifasha kugira ngo ishobore gukora icyo kintu, ishobore kuduza umuti cyangwa ipompa umuti, hanyuma umuntu agakaraba. Mu ncamake niyo iyi nayo nk'uko twabibabwiye ni ikintu gikorwa abana biyumviriye gishobora kugira akamaro igihe boronka ibikoresho bikomakomeye byo kubikora. Mugabo mu buryo bwo kwimenyereza no kwiga bakoresha ibikoresho dufise ngaha, barakoze iyi robo mubona iri ngaha kugira ngo bashobore kwiyumvira bya bindi bita amasheze roulante. Mugabo yoyo iri autonome, iri batarinze gusunika umuntu canke agashobora gushika ahashaka hose, cyane cyane ku bana batoyi bari mu ngo usanga badashobora kwiyunguruza nubwo bariko barakura ku buryo bagenda bavura canke bakarinda kubaterura. Rero iyi irafise mu buryo bw'inyigisho, urabona iyi nka bayifata nka siège, umwana arashobora kuyiduza akoresheje manitura iheza neza ko baracayubaka, akayiduza cyangwa akayigiza inyuma ku buryo ashobora gushika ahari hose yicaye ashobora kwicara muri fauteuil hura iri automatize robotize, agashobora gushika ashaka. Biranashika ugasanga umwana ukuboko kumwe kwararemaye ntashobora kwitorera kwivomera amazi ahantu cyangwa bayateretse, arashobora gukoresha, bariyumviye ko ashobora gushiraho ukuboko gushobora kugenda kukamufasha, hanyuma ugashobora gutora icyo kintu aba yashaka guterura, cyangwa ari nk'ikiyiko cyangwa n'ifurushete, mugabo gushika hagishikana ku munwa wiwe akirisha ata muntu arinze kugira gute kumutamika. Rero iyi turacayikorera ko baracayihinyanyura abana, hanyuma nibaza ko mu minsi iri imbere bazoheza bakayishyira habona yamaze kugira gukorwa neza, bayihinyanyuye babonye yuko ibisabwa byose ko ikora nayo. Uko rero imeze irashobora kwiyunguruza igatembera ikava ku kibanza kimwe igashika ku kindi, bakoshoboye gukora iyikuze gusumba iyi, irashobora no kuva ku muhana w'umuntu ikaja muri ville ikongera ikagaruka, kandi akagenda araba aho urugezo rw'umuriro rwiwe rugera, aho batiri igera, amavolte na speed ariko aragenderako, umuvuduko ariko aragenderako mwibarabara atawe umuherekeje we akagendera biraba ahageze hose. Bakoresha ubuhinga bita telemetri umufasha gusoma ibyo ariko umuvuduko afise mwibarabara canke ingorane zose, canke nyimba imoteri runaka ifise ikibazo kacivuga ati imoteri y'iburyo irafise ikibazo, imoteri y'ibubamfu irafise ikibazo, imoteri iduza kugira ngo umugongo wawe umere neza irafise ikibazo. Ibyo byose akabibona ku buryo ava muhira canke hageze hose afise amakuru ahagije kuri icyo gikoresho cya robo abari karagendera. Turahejeje gukurikirana uko bya bikoresho birekana ya marobo amwe bakorera hano nyene, amwe abana biyumvira bagakora uburyo akoramo n'ibikorwa aza gusahiriza mu kibano. Ariko rero ibyo kwishura ni byinshi muri bino bikorwa, novuga ati Canisius ariko arakora, ariko aragira innovation bitigezwe kumbore biboneka muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Ariko nagomba dufashe kwishura kuri kino kibazo, mbega ibikoresho mukoresha no muzi bivaye ko twabonye umenga sivyo abikorerwa hano iwacu hafi. Ego murakoze cyane. Abikoresho biva izi materiel didactique mwabonye dukoresha, turavise abantu twashoboye kurondera mu bihugu biteye imbere kugira ngo dushobore kubigira, kuko murazi ko uno munsi icyo bita ubumenyi ni ikintu kiri universel. Hanyuma rero twarashoboye kurondera inzu zibikora inyuma y'igihugu cy'u Burundi kugira ngo dushobore gukorana nabo, kugira ngo ubwo buhinga dushobore natwe kubuzana ngaha, abana b'Abarundi babimenye, baje ku rugezo ruhagije rwo kubitahura kugira ngo muri kazoza bashobore
kuba boja ku rugezo rumwe n'ubw'abandi bo ku isi bose rero hari abo dukorana ibyo bikoresho tukabizana ariko n'ibindi dukorera ngaha arokarma rwacu dukoresha nyine ngaha dushobora gukoresha babana nabo twabona bariko barakora ibi ngaha tubona mu kubakira mwakira bose kumenga ibyo twabonye mukora hari ibisaba abana bari sinzi ivyumviro umenga si bimwe urabiye kubiba byakozwe urugero rw'abana bo ivyiyumviro si bimwe kuko twabivuze dufise ingezo zibiri z'abana bashobora kuza kwiga ngaha abana bakiri bato kuva ku myaka 8 gushika ku 13 abo barafise ubwoko bw'amarobo tubaha be n'ivyigwa ico no kwita icigwa c'umwaka tubaha baheza bakiga bakagira ubushakashatsi bakagira kumene bahuje ivyiyumviro bose gushika batora ikintu kimwe bumvikanye kandi bakagikora neza bashize hamwe nk'umugwi hanyuma nabo bakuze niko kuko nyene nabo tukabagenza uko bafise ibikoresho byabo byihariye bakoresha kugira ngo nabo bashobore kubaka irobo mbere yuko bayubaka nuko umuntu yobabwira yuko barabanza bagashira ivyiyumviro hamwe bakahanahana ivyiyumviro makazana iciyumviro cy'ubundi atarenze kurwanya ic'ubundi kugira ngo bahurize ku kintu kimwe hanyuma bakagikora bagaheza bakagishira habona bagaheza bakagiprograma no kucandika bakacandika mu bitabo twita engineering notebook no kuvuga ni gitabo cerekana kungene bagiye barakora ico kintu kuva mu ntango kungene bazanye ivyiyumviro kungene babishize ahabona n'ukungene batoye ico kintu n'ibikoresho bakoresha ku buryo n'ubuzozi nyuma y'imyaka 200 avuga ati abana bakoze robo bayikoresha ibikoresho bimeze uku nubwo atobabibona muga kazomya ati bakoze ibikoresho robo bimeze uku ikoresha ibikoresho bingana byabatwaye umwana ungana uku ibyo byose baravyandika baheza bakabishira hamwe umugambi wo kwigisha gukora amarobo ashobora gufasha ikintu mu kibano canke aho tubaye reka dufashe kwishura kuri kino kibazo kandi mbega nizihe ntambamye no kwita ama contrainte ugenda urahura nayo uri kurakora ibi bintu ubwa mbere intambamye nyamukuru nabonye niyo gutahuza abarundi ko abana nabo b'abarundi bashobora gukora ibintu by'ubuhinga bwa none umengo ni ibintu byahebewe abantu bakuremo mu mahanga mugabo icyo nubamenyesha kimwe nuko abana b'abarundi babitahura kandi barabyumva kuko barashoboye icyo babuze gusa nuko kuba en contact cyane kubibamo no kubikora ahandi ho bibashize imbere barabishoboye nico ntambamenya mukuru nabonye ihari cyane kubitahuza abantu kugira ngo bumve yuko bashobora kubyinjira kuko je no gerageza kuvuga ko niyo ndero niyo nzo nyigisho uno munsi zikenewe cyane gusumba za histoire gusumba za geography kuko mu yandi majambo histoire itwigisha kahise irasambura ikubwira ibyabaye ngo abana bariya ngo bapfani bapfitse ariko technology irahuza abantu niyo mpamvu uno munsi uri ngaho uvugana n'umuntu ari muri Amerika kubera technology ariko histoire yo irasambura akahise karasambura rero nuko bimeze reka dufatire kuri cene tubwiye ati akahise sinzi ko twumva ko karasambura kuko n'uwabyize kumburira abadusigurira ikindi kintu akadusigurira yuko bikomeye cyane ariko kandi tuje muri kazoza tuje muri kahise mbega uno munsi bino bikorwa byawe uri kurakora twihaye imyaka 5-10 iri imbere Canisius abona hehe ibyo ari karakora bo iki kigo cyacu irishira hamwe rirafise amasezerano atandukanye twasinyaniye n'ubushikiranganje butandukanye bw'igihugu kandi ibyo dukora barabizi kuko niyo tugiye mu mahiganwa hanze y'igihugu byose dukora duserukira igihugu mu izina y'igihugu kugira ngo naco gishobore kuja kuri scène internationale hanyuma mu ntumbero dufise muri amasezerano hariho kubaka ibigo hariho kwigisha iby'imyuga rero twebwe intumbero nyamukuru dufise y'ubu hafi icambere no kubanza kumenyekanisha ibi bikorwa abana benshi b'abarundi bagashobora kwiga ubuhinga bwa none bwa science na technologie ingénierie mathématique tukabibakundisha ko niyo hangiro nyamukuru dufise muri iyo mvo rero muri iyi minsi ya vuba turafise ihiganwa ngaruka mwaka tugiye kuguruza rizohuza intara zose z'igihugu cy'u Burundi abana bakava mu ntara yose
mu gihugu cyose mu ntara zose bazanye bose bubatse irobo turiko turagerageza kurondera abigisha mu mashure mu ntara bashobora kubakurikirana kugira ngo bashobore kubafasha gato bisigura yuko muri izo ntara nyene muzoshiraho amashami canke ishure ryigisha ivya robo tuzoshiraho amashami icyo no kwita amaklebe robotique kugira ngo abana badashobora kuza ngahe Bujumbura ku kigo nyamukuru bashobore no kuvyigira mu ntara kandi buri mwaka bahurire kuri ca kinavuga ikigwa ngaruka mwaka canke teme bategerezwa guhura ko bose kandi bagakora igikorwa kimwe kibahuza hanyuma inyuma yaho bakubaka rero irobo bashobora kuzana mu mahiganwa kugira ngo abazoba ba mbere abari bashobora guserukira igihugu muri ayo mahiganwa mpuzamahanga akunda kuba muri ibyo bya robotike nyine hanyuma inyuma y'ibyo rero turafise kubaka ikigo kijejwe kwigisha ibya science na technology gusa mu Burundi mu buryo bufadika apana mu by'amateori yo mu ishure bakwigisha ordinateur no kuyikora kutazi kumwe bimeze mugabo twebwe byo kutayikora ko navyo byari byo muri ya misi iheze n'amaordinateur oya no bari usanga ishure rifise ordinateur nka 5-6 umwana akazoheza yize wede mugatazi gutapa n'iryo jambo kugira ngo ashobore kuryandika aho urudome ruri ugasanga nabana 14 ku mashini imwe twe dufise intumbero yo kuzogira ibigo vyigisha ibyo bya science na technology kandi muri kazoza vuba nko mu kwezi k'umunani dushaka kwigisha abantu kungene bashobora gukora amarobo mato yaja mu kirere bita CubeSat amasatellite mato bazoshobora kuransa muri stratosphère yo ngaha hagufi bagashobora kubona kungene abaha ibyo bashaka kumenya ama information hagati yabo hanyuma bakazoguma banoganza ibyo vyigwa ku rugezo ruhejo ku buryo n'uzoshaka kuja kubyiga hanze azogenda afise inyigisho zifatiro zitangura ashobora kumenya kugira ngo ashobore kumenya habandaniriza ni science ni technology reka mvuge mu kintu n'ubuhinga kandi n'ubumenyi bwa muri bitari ngombwa ko tugirondera hanze canke tubinda kuja mu bindi bihugu biri kure kugira ngo tubimenye turiko turumva yuko aha mu Burundi wacu naho nyene biratwegereye birahakorerwa turashobora guhera hanyene kumbure abana bakiri bato kuko biroroshe cyane umwana akiri muto abihereye hasi yavuze ngo ni STEM science technology ingenieri mathématique ubihereye hasi gutyo ukabitahura ukazokora ikintu gishobora gufasha mu kibano reka turangize dushimira no mukunzi wacu yemeye kudupartaja cyangwa kudusangiza ibyo asanzwe akora muri science et technology byari karakora kugira ngo ubuhinga n'ubumenyi butere buje imbere bunateze imbere n'igihugu cacu turabashimiye cyane kanezi murakoze cyane neje ndurabahaye karibu uze mugaruke tugume dufashanya mwa bino bikorwa mwagoze kutugendera cyane reka dushimire namwe muguma mukurikirana ibiganiro bya Ghost TV cyane ibiganiro cya science et technology turamaze kubona ko mugikunda cyane dufatiye ku byo mugenda muratubaza mwongera mutwandikira naho utaha